abarundi uru rugendo mugize ngaha ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turavyaruzanya. Ico nagira ndababwire ni kimwe, ico nagira ndabamenyeshe ni kimwe. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubivuga kumwe, icerekwa nikibona, ikibwirwa nicumva. Kandi mu migenzo y'Ikirundi n'Ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Kubona rero no munsi mutuzaniye akarenge birafise ico bisigura, twabonye kandi twumvise, turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika Uburundi n'u Rwanda, turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha. Duce dutangura igice kindi c'ico gitabo twovuga tuti buce bubwuzure bushasha. Turizeye yuko rero ivya kera turiko turabisozera, ibishasha bigira bishike. Nico gituma uyu munsi w'itariki ya mbere mu Kakaro itubereye ikimenyetso gikomeye cyane ku Barundi. None rero uno munsi abarundi ndabasavye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo twifate nk'uko ibihe bimeze. Ahandi hoho tutazi kujana n'ibihe wosanga tuciye tugenda bigura intege tugashika dutevye iyo tuja. None rero nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, udushikanire ubutumwa bw'abarundi ku nshuti zacu abanyarwanda bose, na cane cane mudushikanire indamutso yacu kwa nyiricubahiro Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, umubwire yuko twakengurutse cyane aka karenge mushikaye ngaha mu Burundi kandi kaduhaye umwizero.